ugiye kuraba d'abord FPR nkota niyo maze kwica abatutsi benshi je nagize exercice ndaraba mu busasanguzi nkora ndafise liste y'abantu benshi bacitse ku icumu y'ihonyabwoko ryabaye kandi bari mu mugambwe FPR mwe kubera batigeze bahuza na politiki ya Kagame n'iya Tito Rutaremara bahunze abandi baricwa abandi barafungwa kandi benshi n'abatutsi banagwanya urugamba be none iri sinzi ry'abatutsi bahunze FPR no munsi bashwiragiye isi yose bayihunze kubera iki kandi ari abatutsi kandi yoyo ikunda abatutsi itamaze nka SNDFDD no munsi badashobora gutaha ahubwo bahigwa niyo bari kugira babice akumva yuko ubutegetsi bwiwe buzorama kubera afise menace ethnique agasha yerekana neza abo bantu baguma bavuga babaye ikibazo mu karere akaberekana kugira tubagwanye atabo tweretse rero bazoba servanezenteri. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu gihugu cya Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ko gikorana n'uwo muhari wa FDLR akagiriza kandi leta y'u Burundi ko iri mu batanga imfashanyo bakomeye mu muhari wa FDLR ngira bisigura ko uwo gwanya FDLR yacagwanya n'abayifasha harimo na leta y'u Burundi. Bifuza kuja Malaysia, Qatar cyangwe Azerbaijan, visa za tourisme iraboneka kandi mu gihe gito cyane nk'igihe cy'indwi imwe gusa. Usabwa kuba office passport ifise igihe ndetse n'ifoto za passport ziri valide ndetse n'amafaranga 150 gusa z'amadolari. Inyungu nuko umaze gushika muri ico gihugu ushobora kwemererwa gukora akazi hakurikijwe amategeko. Ushaka ibisobanuro biramvuye canke ukeneye kutubaza vyinshi twandikire cyangwa duhamagare kuri izi nimero zikurikira mu buryo bwa WhatsApp akamenyetso ko guteranya 211 927 536 293 kuja muri ibi bihugu byose ndababwiye mu gihe watwituye na Kanyisase. Igihe Kayumba Nyamwasa yahoze arongoye ingabo z'u Rwanda kuvuga chef d'état major chef de la force y'u Rwanda acanyemo na Kagame n'inzego za FPR ikibazo cyantuze cha FDLR yaracishuye neza cyane 98% y'aba FDLR bose bari mu Rwanda bamwe bari mu gisirikare cy'u Rwanda abari twashize mu buzima busanzwe twabademobilije ico kibazo cha FDLR muri Kongo ntakikibayo uwo n'umuntu yaragiye igisirikare no guhiga aba FDLR iyo bari hose kuvuga yuko ngo ingabo z'Uburundi zihoze kwana FDLR u Rwanda rukodoshobora kwerekana FDLR kambi yayo ahantu iri kugira bayirase none FDLR nibivampire nibivejuru yari umusenateri vote akiri muri Canada yari umuntu tumuvirira avuga yuko intwaro ya FPR aragatsiko k'ababandi mugabo ngene bamuhendahenze bakamuha igiti mu Rwanda bakamuha ministere ubu yahindutse umuvugizi bakakantu yita agatsiko k'ababandi uno munsi niko ahayagazaho ku isi yose gakomeye. Ndaramukije abariko baradukurikirana muri kino kiganiro turi kumwe n'abatumire batatu. Uwa mbere ni Apotre Isidore Mbayahaga umukozi w'Imana akaba kandi anakurikirana ibijanye na politike muri kano karere. Apotre Isidore Mbayahaga ndakuramukije. Ndabaramukije nanje ndabashimira no kubutumire ndamutse n'abariko batwumviza nabo dusanga ikiyago. Yego. Ibyo bwanje naho ndi kumwe na Patiri Desire Yamuremye uhebeye Imana akaba kandi yananosoye ibijanye na politike. Maro neza Pati. Maro cyane nkashimira abariko baratwumviriza ubugani bwake canke mwiriwe aho babaherereye. Nshimira abo dusanga iki kiyago na radio televiziyo yadutumiye murakoze. Ubwo gatatu turi kumwe ni Maître Deo Ndikumana umunyamategeko akaba kandi ari n'umukomiseri mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe. Maro neza Maître Deo. Maro neza na jenda shima ubutumire shimira no dusanga ikiganiro. Murakoze. Turi mu kwezi kw'indwi kwahariwe ukwikukira ku Burundi aho twibuka ko kwigenekerezo rya mbere mu Kakaro mwaka w'1962 intwazangabo yitwa Nikodemu Kamurari
yamanuye ibendera ry'ababirigi bariko bacura bufuni na buhoro abarundi. Hanyuma kandi kapiteni Marcien Burasekuye abona kuduza ku nshuro ya mbere ibendera ry'igihugu c'u Burundi muri mwaka rero 2026 aho abarundi bariko bahimbaza ku nshuro ya 64 isabukuru kwikukira ku Burundi. Icivugo cagira kiti twese hamwe dusimbataze intaye kwikukira mu guharanira ukwikukira mu vy'ubutunzi. Mbega bavuze bati twese hamwe bisigura iki? Apotre Mbayahaga. Murakoze cyane nkuko mubivuze turacari mu gihe twibuka igihe cyo guhimbaza imyaka 34 iheze Burundi bwose ntayo kwikukira. Muga mu byo kurugiye kuraba neza hari imyaka myinshi yakurikiye iyo tariki byagaragara yuko kwikukira ari ku majambo gusa. Muga uno munsi turabona ko hari ibimenyetso bishoboka ko abantu bose bashobora kubona yuko igihugu kirikukira. Nkuko barimo bivuze turi kumwe twese tugiye kwikukira gufatiye ku butunzi. Wigiye umuntu aguhaye kwikukira mugabo akakwereka yuko utazobaho utamutegeye amaboko akenshi icyo kintu kiba atari cyo. Uno munsi urabona yuko hari ibikorwa byinshi tumaze mu gihe byahora bisaba yuko abo bavuga yuko baduhaye ntayo kwikukira kurinda kubabaza. Bazi ko leta yamaze imyaka myinshi cyane na bije ikoresha idakwiza barinda gutegera amashi abanyaburaya. Bwaraciye igihe kitari gito uno munsi Uburundi bugikirendo buciga sheko. Hanyuma ikindi murabizi yuko tumaze igihe tuja mu matora, abarundi bagatunganya amatora mu butunzi bw'amafaranga yabo birondera ukwabo. Hanyuma uno munsi turabona yuko aho ibintu bigeze Uburundi cyane cyane nyine cyo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahimiriza abarundi bose yuko boja ku kivi kugira umuntu wese agira ibyo afungura agira n'amafaranga mu mufuko. Kuva rero atanguye iryo yerekwa ryiwe urabona yuko aho bigeze abarundi kuva kuri bato gushika kuri bakuru no munsi bari mu bikorwa by'iterambere ku buryo uri kurabona yuko kwikukira kuba kino gihe kwabaye mu gihe bigaragara neza yuko hari ibimenyetso vyerekana yuko cikukiye. Ikindi ni ikintu cerekeye amahoro n'umutekano. Warabonye yuko hashoboye kuboneka idefili itahora iboneka mu yindi myaka y'abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Ndabivuga gutyo kubera yuko akenshi kera wasanga ibikoresho bya gisirikare byaba ari nk'imfashanyo bakabaha ibigwanisho usanga rimwe na rimwe ari byo abagabiye mugabo no munsi abarundi bageze ahantu baja ku isoko bakagura ibigwanisho bashaka kandi bakabigura baravye ntoze generation yavyo kugira ngo bagire igisoda kigezweho kandi gishobora guhangana n'umwasi wari wese aho yozanana. Ivyo rero nabifatanije hamwe biragaragaza neza yuko turiko turinjira neza mu gihe cyo kuvuga yuko Burundi bwikukiye muri politike bwikukiye no mu by'ubutunzi uno munsi igihugu cigenga kandi cifashe. Yego murakoze Patiri Desire Yamuremye bavuze bati twese hamwe dusimbataze intaye kwikukira mu guharanira iterambere mu by'Uburundi mu by'ubutunzi twese hamwe bavuze bandi. Nibaza yuko twabanza kugaruka kuri kahise kiyo nayo kwikukira ingene yaje. Hanyuma abantu bakora kuvuga ngo itariki ya mbere yo kwindwi ngo niho twaronka nayo kwikukira, sivyo? Niho twahabuza ukwikukira twari twahawe n'abazungu baje gukoloniza Uburundi. Utikoki Uburundi byamara igihugu cikukiye kigizwe na teritwari imwe cyari gifise ubugitegeka, gifise ubutungane, gifise ingene iby'ubutunzi bitunganijwe. No kuvuga ko uko ibindi bihugu bita uyu munsi ngo moderne byari byitunganije niko n'imbere y'umwuzo w'abazungu Uburundi bwari butunganije. Pouvoir judiciaire yariho iraba iby'ubutungane, ibi bita legislatif yariho kuko hari abantu barenguka ibwami kugira ngo amategeko atogwe kandi ajeho. Executive yakorwa n'umwami akaba afise abamuserukira mu ntara zose nk'uko umukuru w'igihugu uyu munsi afise
babura amatari. Mugabo rero ababirigi n'abadagi baje baca rero barazingamika iyo nta twadufise yo kwikukira. Turanagerageza tuba mu bihugu bike vyagerageje kugwana n'uwuje gusubiza inyuma iyo nayo kwikukira. Murazi ko Mwezi Gisabo yagwanye imyaka irenga 8 agwana n'ababirigi, baramutsinda kubera bari bafite ibigwanisho bicira umuriro. Mu myaka 8 simike ugwana n'umuntu nuko reka nsimbize. Ababirigi rero nabo baca baraza uko baje turakuzi kugira ngo bashobore gutwara ubwo bwami. Bakoresheje ya politiki ya diviser pour régner, reka ndabacimwe imice mbone kubatwara neza. Bazana rya tegeko rikura abatware bamwe bava mu migwi kanaka gushikaho rero dushikira intaha yo kwikukira. Mu bisanzwe ubutegetsi bwa politiki n'ubutegetsi mu by'ubutunzi uri mu minwe y'umubirigi. Mugabo abarundi kugira bahabuze iyo nahe barajya imbere yabo haraza umwana w'umuhamba ari we Rwagasore kugira ngo duhabuze iyo nahe yo kwikukira mu bya politiki. Ubusanzwe twari tubironse itariki imwe yo kwindwi kugira dusubire twigenge kandi twitware. Mugabo abasigaye no kwa kwikukira mu by'ubutunzi tugiharanira kandi tuzobandanya duharanira. Mugabo urabona igituma n'ibyo by'ubutunzi bitaciye binyaruka kuza twace dusubira kuzingama. Ubu naho tuzingamikwa n'abarundi bonyene ubwabo kuva 6 twarazingamye burya bitatumye rero ubutunzi bukurikira. Turabona byagiye biba muri kahise 3 hanyuma turazuka niko navyita. Turatwe turigira umugambi yuko tuzutse guhera mu 2000 gushika n'ubu ubuzutse rero ntasubira gupfa. Uyu munsi rero Burundi buri ku rugero rw'ibihugu biriko birirondera kugira ngo kwa kwikukira mu vy'ubutunzi nako ukurikire. Abarundi aheze igihe bigiriye umugambi w'imona kazoza yabo igihugu kifashe 40 gitembe 60. Iyo ni intango ya mbere yo guharanira kwa kwigenga mu vy'ubutunzi bidashoboka tutari kumwe twese. No kuvuga ko tudakuyemo umugera wari warabibwe n'ababirigi kuva cyane ababirigi kuva batangiye kugira ngo tugarukane twumve bwa Burundi n'ubundi bwari bugizwe n'umwami bukagirwa n'Imana bukagirwa n'abagabo maze umwami akabase Barundi. Ibihugu bike bifise iryo jambo kuko nibaza gutarigera wumva Sebashi, Sebavira, Sebanyarwanda, Sebagande, Sebanyankore ngira handi hantu urigero cumva ko tumaze no kugarukaho. No kuba ko dufise imvo n'ingendo yuko twese nk'abarundi dusubira kuri kakaranga mutima n'akaranga muntu ku Burundi, kakaranga mutima n'akaranga muntu kukugwanya no gukingira igihugu cy'u Burundi. Tukigwana rukingira kubera imvo imwe kandi komeye kuko ari ingabire Imana y'u Burundi yahaye abarundi bategerezwa kwitunganiriza ivyabo atawe barinze kubaza uretse abarundi bonyene ubwabo. Murakoze cyane Metre Deo Ndikumana. Namwe ndabagaruke ko kuri nshuro ya 64 yo kuyibuka aho Burundi bwahabuje intayi kwikukira. Icivugo kiyakizi twese hamwe dusimbataze intayi kwikukira mu guharanira iterambere mu vy'ubutunzi. Twese hamwe namwe twese hamwe ni bande? Twese hamwe akuze ntibamurika niko bavuga mu Kirundi. Biragaragara yuko kuva nkuko Padiri yabivuze Uburundi bwaragiye mu bibazo bidasanzwe. Turamara imyaka myinshi turi mu njyane, hanyuma ubu amahoro n'umutekano biriho birasasagaye. Inzego z'umutekano ziriho, igihugu ntikivogerwa. Biragaragara neza ko ubu turiko turinjira mu bintu by'iterambere. Biragaragara biraboneka ko
kuko mu minsi iheze naho wari kuvuga uti abantu bariko bararima bariko baratera imbere hahera umwanya muto ukumva abantu bariko barahunga imitima ntiyari mu nda warimbura muga ntiwamenya ko umwimbo wawe uzowukoresha wama witeguye guhunga ntiwamenye n'uwo uzohunga ikintu rero c'amahoro n'umutekano dufise kiri mu bintu bikomeye cyane mu kwikukira kw'igihugu twese hamwe turi kumwe akuze niba muri kanayivuze nta bantu mubona nta banyagihugu bariko barajyana nta guerre civile cyane aho mwiza mbona twese turi kumwe kiretse ivyo biri mu bihugu byose abikumira bamaho muga twese mu Burundi gushika kuri isaha turi kumwe kandi iterambere riko riragaragara ko rishoboka n'ibindi bihugu hari ibihugu vyagize izo ngorane nk'ibihugu vya Buraya ntawari kwiyumvira igihe c'ingwamisi yose ibihugu vya Buraya ko hari iterambere vyo kwiyumvira byabanje kuronka amahoro n'umutekano nico catumye rero ubona bimara umwanya muto bigaca bitera imbere tukubwira Uburundi twaragize imana nk'uko Mbayahaga yivuze amahoro n'umutekano biriho inzego z'igihugu ziriho n'izijegajega ntawo kwirahira umunsi ngo ahohotera Uburundi abarundi turi kumwe bindi bikumira navuze ko biri mu bihugu byose nabo nyine bazoza buke buke barakurikira hanyuma igihugu cacu gitera imbere nk'uko tuvyifuza. Apotre Isidore Mbayahaga mbega birashoboka yuko abarundi mu butandukane bwabo bashobora gukora kugira ngo igihugu gishikire iryo terambere ry'ubutunzi? Murakoze cyane kuko urabye icivugo leta yatanze uno mwaka ni icivugo kijanye canke kigaragaza aho Burundi bugeze mu kunywanisha abenegihugu. Murabizi yuko abarundi barigeze kuba batari kumwe ugasanga hariho injyane z'amoko zifatiye yuko ubutegetsi ubu canke buriya ugasanga rimwe na rimwe burafise politike amoko aryana ugasanga abahutu ntibiyumvamo abatutsi ntibiyumvamo umuhutu mugabo uno munsi turashimira leta yari kubera yagerageje gufata ibyo bihome byose byatandukanye abarundi bikazana amacakubiri yaba y'amoko yaba imigambwe yaba y'intara yaba amacakubiri afatiye no ku bindi mugabo uno munsi ugiye kubiraba injyane z'amoko no kuvuga hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa intara n'uburere butandukanye uno munsi imigambwe byaragaragaye uko babikuraho kubera basanze ubwoko bukuru no kuba umurundi ubwa mbere cya kabiri umugambwe mukuru cika igihugu nta muntu bavuga ngo iwacu niho hategeza kutona gusumba ahandi uno munsi ugiye kuraba ingene intwaro itunganije nico nibaza yuko bagomye kuvuga ati turi kumwe twese niho iterambere rishoboka kuko nta kuntu bamwe botera imbere abandi basigaye inyuma kubera bakumiriwe canke batotejwe je nkabona yuko rero uno munsi iterambere nk'uko muvuga rirashoboka kwikukira mu by'ubutunzi birashoboka kuko uno munsi ibyo bintu byatandukanye abantu n'abandi bifatiye ku moko n'ibyo navuze byaravuyeho uno munsi nta muntu yoba mu gihugu avuga ngo jewe ko ndi umututsi hakaba hatwara uwo tudasangiye ubwoko sinogira igikorwa ryo oya uno munsi usanga n'amashirahamwe ahari nayo usanga ari ay'abantu abantu bakayasangira badafatiye kuri bimwe bya bwoko dushimire rero leta uko yashoboye gukora ico kintu ntituje kubideha uko kiri mu bintu byari byazingamitse igihugu ugasanga no kwikukira bayivuze ugasanga umenga hikukiye bamwe abantu basanga baracari inyuma yego umubiri yaragiye mugabo n'umurundi asigaye nawe yacitse umukoroni kuri mugenzi we bifatiye ku moko cyane ku ntara ibyo nta bikiriho no munsi ntaco buza yuko Uburundi bugenda mu iterambere. Twebwe kwa Patiri Desire Yamuremye uyu munsi turavye abarundi mu butandukane bwabo bw'amadini bw'amoko bw'imigambe n'ibindi wabona yuko bashobora gusenyera ku mugozi umwe maze igihugu gashikira iryo hangiro yo kubiteza imbere mu by'ubutunzi. Mavana gutangaza
je namanumviriza barundi tuvuga batwa ngo mu butandukane bwacu nkibazanye ubwo butandukane buhagaze ku bantu mbona iyo bicaye bavuga ururimi rumwe, ku bantu bakurikirana ingoma zimwe, bakurikirana agasimbo kamwe, nabandi baza ubwo budasa tuguma tuvugana ubuhe. Ubwo budasa abantu bazanye navuga byahereye ku bazungu n'instrumentalisation. Ubwo mu bisanzwe ingene Uburundi Imana yaburemye nk'igihugu kimwe gisangiye abarundi, cyo gituma bavuga ururimi rumwe. Uyu munsi rero niho dukwiye gushimikira intwaro y'igihugu ko twahisemwo no kuvuga demokarasi, ari nayo ubutegetsi buva ku mwene gihugu bukamusubirako, ubutegetsi bw'umwene gihugu buraba umwene gihugu kandi bugengwa n'umwene gihugu. Iyo niyo fondema y'uyu munsi kandi ica ituma na wa murindi w'iterambere uheza ukagira iki ugashoboka. Kenshi usanga uwuvuze ngo sindimwo abatarimwo ryari, n'abatarimwo kuko hari barabara rimwe bubakiye banaka avuga ko atarimwo ko nkumbure hariho igiti kanaka ataronse, kuko twaramaze igihe turi mu bintu umuntu yo kwita kugabura inyama, aho mbere ngira ngo n'abantu benshi bagiye bashinga imigambwe arico kintu bahadakiriza ko rekaje nk'umugambwe nzo mushikiranganje, rekaje nk'umugambwe nzo biki. Mugabo uyu munsi mvugani uravye imigenderanire abanyamigambwe bafitaniye, imigenderanire abarundi bafitaniye, naho twohera kuri ibyo bintazi nita ubuhutu, ubututsi, ubutwa, ubunyaburi, yose pa kwa encore. Uyu munsi urabona kubera iyo base ubutegetsi buba kumwe n'igihugu kamusubirako bukurikije cya kintu cyose twese tuzi, aho mwene gihugu agenda igihe kingaka giheze akitorera umurongora. Iyo ngendo rero ica iza kugira iki kubaka bubake kwa kwikukira kwa politiki, uko nabo kumaze kurama ni nako guca gufasilita kwa korosha ko dufata ya ngendo yo kwikukira mu byo ubutunzi navyo bigenda gute. Sembe bigenda ubwa mbere ukundi ibikorwa, ubwa kabiri ukorera hamwe, ubwa gatatu haro principe yabayeho kuva kera ku mwami na solidarite, kubakana. Ivyo tumaze kugira kubishikako nchansa muramvuga ni je ubudasa mbona mu Barundi twogenda tugwanya cyane ni ubudasa bwoba hagati y'abakire n'abatunzi. Bakire bakaba bake cyane, abakene bakaba benshi. Ibyo byara revolution. Nayo ibyo bindi byintuze ibyo nabyo kubigwanya ni kugira iki yamboroka zose amaxation turayazi no gushira abantu ku kivi. Axe ya mbere turayizi rorore ndore icyo leta ikora na governance ko iby'igihugu ata muntu yiha kubirya uko si ibyiwe n'iby'igihugu, hanyuma ugeragaje nawe kubirya agaheza agahanwa. Niko amareta yose yiyubaze kugira ngo adekore kujya kwindege iguruka ashobore kugera. Baratangiye rero, twatangiye gute? Twatangiye mu kwiha iyo tuja nkuko nabivuze, kuko utazi yaja ntagira hashika. Uyu munsi tutegereza twese kuba kumwe, kuko ijya mbonoka zoza si umugambwe, si ubwoko, si intara, oya ni imbonoka zoza y'abarundi yo gushikana Uburundi aho twiyumviriye kubwo babwashitse mu 60 n'izindi turazizi, icyo kugwa turakizi, tuje kukivi ahubwo kuko kujya ubona haje abakoroni n'ubu ntihazobura uyu canke uriya adusamaza. Uwadusamaza rero atugarukana muri vya bintazi byazanywe n'abazungu. Twebwe turiko turashaka kuvamwo tuvuga tuti nka wa wundi tuti
kirimoso ivyo bintu ntibigaruke hanyuma procedure turimo ibyo byo kuvugana ukuri no kwiyunga abantu bamenye ko kuri guza kuvugwa hanyuma ubutungane bw'inyuma y'intambara gakora hanyuma twaba nkandi mu yakidumo ndayikunda cyane uwishe wasahuye muri izi periode twataye umwanya amenye ko yaramenje rero nahiga uburyo bwo kwimenjura kwiwe nako nukundi no kwinjira muri imbona kazoza. Yego tugaruka kwa Maître Deo uri umunyamategeko ndetse ukaba wifisemo n'uburambe imyaka 8 mu mugwi w'igihugu wigengejeje agateka kazi na CNDH imyaka 8 mu mugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi simike muravye kino gihe uko igihugu gitunganijwe mubona ubwoko bwose buhabwa ijambo. Je n'ukuri nkuko padiri yakarivuga niyo ndiko numviriza bashaka n'abavuga ngo ntibavuga rumwe na leta bavuga rumwe kuko sindigera numva uvuga ati ntimurime ntimwimbure ntimuvuzwe tuje kuri ico c'ubwoko ngaha ingorane iriho na manipulateur abahinga muri manipulation abo rero bagerageza kurondera ikintu cahoraho kugira bagumane igihugu mu ngorane cahora badusubiza inyuma muga by'ukuri ivy'ubwoko mu Burundi je naratembereye hose ahandi iyo hari ingorane y'ivy'ubwoko urabibona mugabo uduze bakavuga ati iyi komine amazi araje je sinigera mbona irobine ry'abahutu n'irobine ry'abatutsi bose ati amatara araje singera mbona bavuga bati aya matara azomurikira abahutu aya nayo abatutsi ico kibazo caravuyeho mu mitwe y'abene gihugu nta kiriho ukuri gisigaye mu mitwe padiri yakivuze ca manipulateur kandi abo bamaho abo rero inyungu zabo kiretse ko ari bake mugabo kubera ivy'amarezo sosio ifombo kudobora bagahitana imitima yoroshe muga by'ukuri ugiye mu bene gihugu ukababaza n'uwosubiramo akabaza nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi gusa umuntu yoguma atsimbataza ayo mahoro n'umutekano none kibazo c'ubwoko kitari muri discours politique kandi twumva son excellence nimba hari ikintu akunda gusubiramo arasubiramo nk'uko padiri yayivuze yuko umuntu ari umurundi ubwoko ubutandukane twenda ni ikintu bazanye mugabo mu Burundi siho hari amayetini hari hahari kandi yemewe mu bihugu byinshi byo muri Afurika usanga etini bavuga ururimi rwabo etini basi imico yabo muganga nta etini ziriho uravye neza mugabo manipulateur babona yuko hatabaye intambara atakintu bazoronka cerekeye bimwe vy'ibiti biciye mu zindi nzira z'intambara negociation nico gituma twebwe dukwiye gutandukanya la population uravye abene gihugu ni kuri bose barabizi ko atangorane nta guerre civile ihari nta rwanko rwa etini ruri mu bene gihugu washaka n'ababivuga baza n'uwo mwanike hari naho usanga atari n'abarundi hari naho usanga atari abarundi abamalaboratware y'abandi bantu bagomba ku igihugu cacu cama mu ngorane aho turi kumwe twese turagwaniza hamwe kandi nta nkeka ko ico kintu kiriko kiratera imbere turi kumwe byo twese birashoboka kandi ndabona yuko turi kumwe n'ukuri atari aba manipulateur nta kibazo c'ubwoko kiri mu Burundi. Ego Apotre Isidore Mbayahaga ubona mu ntunganye y'igihugu c'u Burundi
abarundi mu bwoko bwose abahutu abatutsi n'abatwa baronka akagiye ko guhabwa ijambo. akarorero urabira kuri iyi meza turiko nibaza ko hari inyishu ihari birabona ko ari ubwoko bwose hano kandi turi kuri televiziyo y'igihugu ni ukuvuga aha ni televiziyo iradiyo ya repubulika y'uburundi yaba hariho ikumirwa ry'ubwoko bumwe cyangwa ubundi barubira ikiganiro cy'ubwoko bumwe mugabo kubera ibyo bintu atabihari murabona yuko nk'uko warabivuze nta muntu ahabwa ijambo kubera ubwoko bwiwe ugiye kuraba ingene leta yubatse n'inzego zayo ni ikintu babonye kuva kera ntiruze umugambi uri ku butegetsi niwe ufise porogaramu yatanze porogaramu iyobora igihugu umukuru w'igihugu nabo murabona yuko bamushyize imbere kuri abyumva kandi azi icyo byari bimaze konona mu gihugu no gusubiza inyuma iterambere ry'abanyagihugu ugiye kubiraba rero munsi ukaraba ingene inzego zose guhera hejuru zubatse n'abantu bavuga yuko hariho gukumirwa k'ubwoko bumwe canke hari ubwoko buryamiye ubundi bushobora kubwica ejo hari igihe umuntu araba amayindikateri akaraba ati none bizozana nahe izo nama ziberahe bizoshoboka gute kuko umuntu akwica kugira guhonye nuko aba yaguhuikiye akagirira inama aho utabona cyangwa akabika ibigwanisha aho utabona mugabo ugiye kuraba uno munsi umukuru w'igihugu cacu ari mu bwoko bw'abahutu mugabo icegera kiwe n'umututsi akora akararo kamwe umuganga uri ku butegetsi utwarwa n'umuhutu icegera ciwe n'umututsi mu bantu bitwa abasokereteri national nibo bajejwe mu programme y'umuganda ugiye kuraba ingene bari n'ubwoko bwose raba mu gisirikare cy'iwacu ugiye kuraba nta hantu na hamwe usanga komandema yiharije umuntu w'ubwoko bumwe ngo n'icegera kibi cy'ubwoko bumwe ico ni ikintu babonye kera ko abantu benshi bahora bafatirako kugira ngo bacanishemwe abantu twari muri za njyane zamaziga kuko imyaka 10 iheze ubu rero bamwe babikora babonye ko ya myaka 10 irarenganye atakibaye bareko bagomba yuko bati twobigenza gute kugira ngo dusubire tuvyure ibisigo byari bisinziriye by'ubwoko mugabo bagasanga ingene gipanze biragoye ugiye kora mu nzego z'igipolisi nico kimwe mu nzego zo hasi kuva hasi gushika hejuru amadamu wanje n'inyumbako kandi mfise umututsi kandi inzatwara zose siza abatutsi nyakuraba ubutungane kuri supreme n'umututsi donc hari ibintu nibaza yuko ivyo bintu bitoba bigishobora kuza ngo abantu bavyumve uretse nyene ko atamuryango burakagugu hari abantu bakeya bashobora kuvyumva kubera wanashaka bobo bakamisha ivyo nyene muri izo ntwaro zakaryanisha imiryango canke zahagarara ku bwoko n'ibindi mugabo abona bugiye kubiraba ni nk'uko atakibanza bagifise kubera uravye ingene ico kibazo bacicariye ndibukanye n'ico mukuru w'igihugu bariko baravuga aba bo muri severe igihe batanga raporo hari abantu benshi bagombye guca bagomba kubatiza raporo murabe neza hari ubwoko bwamaze ubundi nta macakuri y'amoko ashoboka mu gihe discours politique itabishigikiye ibikunda umukuru w'igihugu yaciye haguruka aravuga ati no ntihagire umututsi yumva yuko iki kintu umenga ni iciwe niwe yabikoze ubwo bw'abatutsi bumva yuko umenga nibo bwakoze ibara nta batutsi bishe abahutu ahubwo hishe ubwoko bubi uhishwe ubutegetsi bubi bwari buhari iyo ni discours nziza cyane ituma umuntu yumva koko adashobora kwagirwa cyangwa yege ko ikintu ciceye kubera ubwoko bwiwe kandi muri uwo mugambi atarimo nivyo rero barimwo urabona bimazemo igihe uno munsi rero nico gihe ndiko ndavuga hari abantu batabuye kuzana utuntu kugira bentoxika abantu batamikishano babereke yuko umenga hari ubwoko bugiye gupfa hari ubwoko bukumiriwe butaramuwe mu iterambere cyangwa muri nabiriya kugira ngo barabe yuko ya maraso yahora aseseka biciye mu njyane z'amoko uko imyaka 10 irenganye byosubira mugabo no munsi nibaza yuko umutega inyoni irikira muraba abawutegera ubusa kuko ntibuvamo iwuca hejuru ni rero nibaza yuko ari abatamatu biko bariko baravuga hari amase yakira atagiho mu rutaro umuntu yoza n'ikarata y'ubwoko no munsi biragoye abantu baramaze guca ubwenge ugiye kuraba na generation canke ugwaruka dufise uno munsi bibereye kwiruka inyuma y'amafaranga batunge kuko niyo programme bafise
uravye leta ivyo ikora ivuga ati abantu mwese abana bacu nta bwoko nta ntara nikizana imigambi muje mu iterambere ugiye kuraba uno munsi n'abana b'abavyeyi bari barahunze kubera izo njyana z'amoko zari zihari uno munsi bariko baratahuka n'abari kubaka inganda ngaha nibo bari mu migambi y'iterambere yo kurima mu matongo y'iwabo kubera babonye yuko ico abavyeyi babo bababwiye ko bahunze cyaravuyeho. Je naho nagomba kuvuga yuko iyo karata ntikirya nibareke aboye ni bamwe metre de yari karavuga bagomba kumanipira bagomba gukoresha abantu bagifise les esprits faibles kugira ngo barabe yuko bubu politike yabari ishingiye guteranya abantu no kugomba kwereka ko hari ubwoko bugomba kuja hejuru y'ubundi bagomba kugerageza kugira barabe yuko byosubira mugabo ukuri kuhari mu Burundi ico kintu gishoboka turi kumwe twese niko baritubiye kandi ugiye kuraba muri byose turi kumwe nta na hamwe uvuga ngo hari ubwoko bukumiriwe muri iki wapi nicyo gituma ubona n'imigambo no munsi ntikiryana cyane kuko baramaze kumenya igisumba ikindi suko umugambi kanaka rero bwotwara suko ubwoko bwa kanaka rero bwotwara igisumba ikindi nuko uje imbere y'abandi azana politike y'igihugu atazana politike y'ubwoko canke y'umugwi iterambere kabiri rya bose kandi cyo president yishimiye na programme afise urabona yuko biriko biragenda neza nicyo gituma bavuga baturo twese nta muntu yoshingo yomera umushatsi wera mu munsi umwe akavuga ati kori nakatwaye canke atari nakabijejwe ndagowe nicyo gituma bose ubona yuko ubu ibintu by'indyane canke batandukanya bisigaye ari bike ubu bose baraba iterambere ry'igihugu muri rusangi batitayeho kumenya iyo nakava niyavuka n'umuvyeyi yamuvyaye wariwe. Murakoze cyane ugifise ijambo mwavuze yuko mu Burundi ata muntu ariko aratotezwa azira ubwoko bwiwe azira ko yavutse azira ko ari umuntu canke ari umututsi ariko hari ikiganiro kiri ku rubuga rwa televiziyo y'igihugu kibanye cy'u Rwanda ico kiganiro aho bari mu nama y'ico bitango Unity Club witwa Augustin Nshimiyimana avuga ko ari umukoloneli yahoze mu muhari wa FDLR aragiriza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umugambo CNDD-FDD ko bafise politike na ideologie hutu yo kwanka abatutsi ivyo navyo mu biha insiguri mbo nibazagira ko ari babandi mete dawe atangwe kuvuga bagomba kumanipira nabo kiganiro nacumbirije cyose ko umuntu akunda gukurikirana ibintu bivugwa cyane mu karere kugira umuntu amenye politiki hari ingene imeze nabo ugira ikintu giha agaciro uraba kivuze ukaraba naho yakivugiye musanzwe urya mu colonel Augustin Nshimirimana batazira bora ivyo yashikirije honyene ugiye kubiraba ni ibintu yari yatamitswe yatekerewe warabona yuko hari ibyo avuga bikamuniga akabanza kuja kubisoma ahantu kugira ngo abivuge uko babimutumye hanyuma icya kabiri ujyaye ari mu ndongozi wawe ko ari za FDLR ntera hamwe sivyo abo nabo bose intwaro ya FPR bita yuko ari abagenosideri bakoze ihunyabwoko abo rero muri ico gihe mu gihe bafise ni nkuko bari prise en otage ntashobora kuvuga ikintu ko acumva kivuga uko bakimutumye kugira servere zentere za ntuzo za politike ya FPR ngo na Kagame birumvikana rero kuba yabivugiye harya kugira bamutoreho nyene naje ko mu paneliste harya muri ya sare ngana kugiye mu bihumbi bingahe indongozo za FPR zose ariho ziri abahogora dariho bari abakukurutsa ariho bari kiya kintu kandi weho gitwagwa n'umutambukanyi wa president Kagame donc bora rero ni igikoresho bakoresheje kugira ngo barabe yuko kubera umubano mubi nibaza ibihugu bifitaniye muri no misi ubu bumwe abarundi bagiyemwo bo bugiye kubirabe wabo ntabwo kuko bababujije kuvuga abahutu n'abatutsi gusa mugabo mu mitima no mu bikorwa bakora biragaragara yuko hari ubwoko butagira ijambo hari ubwoko buri prise en otage rero ravyo bivuze rero ugacura ingene yabivuze ukabona aho yabivugiye ntawo biha agaciro kubera ni nka wa wundi ashika imbere y'ubutungane bakamubwira bati raba ibintu wari wavyemeye ko wabikoze agaca avuga ati je navyemeye kubera inkoni ahantu narindi barankubise numva ngira mpfe ndavyemera barabinsenyesha ku nguvu na bora ndazo wo mushira ku ruhande akavuga ati dusubire mu bijya bintu
yovuga ati we uri hajya uri nka jewe wari kuvuga gutya mwini mvugo rero siwe. Ariko ikindi nuko ibyo yavuze sivyo, kuko yaragaragaje kuvuga ko abaseneded FDD sivyo yavuze umugumwe. Mwini mvugo yagombye kuvuga nuko uyo yavuze seneded FDD bagereye abahungu biyo ruguru bagombye kuvuga abahutu, mugabo akibagira yuko uvuze seneded FDD ukavuga ngo ifise ideology y'igihutu y'ukwanka abatutsi, bigaragaza neza yuko utazi seneded FDD ingene yubatse. Sindayirimwe mugabo udatunze inkarabona aho zituruka sivyo. Nagaragaje kubivuga hakiri kare, ugiye kuraba abatutsi benshi mu Burundi no munsi umugambwe bayobotse gusumba iyindi ni CDD-FDD. Muri izo mbonera kure bavuga harimwo abana bacu sivyo, harimwo amoko yose, muri abakenyarugamba n'abagore b'abahutukazi n'abatutsikazi n'abatwakazi barimwo, donc ico kimwe n'abagabo nico kimwe. Ugiye kuvuga rero none ko mbona mu bajejwe politike y'umugambwe CNDD-FDD harimwo mu nzego zifata ingingo n'abigisha karangamutima harimwo babatutsi nyene, none bigisha abantu kumara ubwoko bw'iwabo ni ujya mu ntavyo yamenye. Mugabo yagombye kwereka gusa yuko yogira ikintu avuze, kandi akivuze nk'umuhutu akivuga nk'umuntu afise ikintu yerekana ngo ahuriye ko na CNDD-FDD ko bahuriye mu ishamba nk'uko yabivuze, byo kumvikana ko n'abatutsi ahubwo bari hanze y'igihugu bariko bitegura gutaha bobanza bakabangira kubera itariki yo kubamara igirigere bafise iyo ideology. Nuko ugomba kubereka abatutsi bari mu gihugu kuvuga ati nyabuna muryamire magabo kubera abo bantu ubwo babashishitira muri kumwe nabo kubamara umwanya barabamara. Mwini mvukiya n'igitero yateye mugabo agitera atari iciwe, ni mu mercenaire yasarukiye bajya bamutuma. Ariko cyo nagomba kuvuga nuko ugiye kuraba wanashaka je ndabivuge mu bagenzanye bihangane gatoya, ari utuntu ndwi ngomba kwerekana yuko ivyo yavuze byerekana yuko yavuze ivyo yatumwe, so kuvuga ngo ntavyazi ni ivyo yatumwe arabibona. Kandi Uburundi no Rwanda burya ni ku yindi nkombe zikure, umuntu arabona ibyaho ni nko babona ibyo wacu navyo. Ugiye kuraba hagati ya CNDD-FDD na FPR inkotanyi sivyo, uno munsi ugashira ku munzane ninde amaze kwica abatutsi benshi usanga ari inde? Ninde? Ugiye kubiraba ni FPR niyo yishe abatutsi benshi, niyo yangaje benshi n'abayikomokamwe baragiye. Mugabo uno munsi ugiye kuraba yuko yohinduka ikaba ariyo iba accusateur ikakiza CNDD-FDD, uriyumvira uti none si yamanyama y'igihunda cama kigomba gucecekesha igihuba ngo nico kivuza urwamo rwinshi kandi igihuba cihoreye. Mwini mvugo rero ugiye kuraba d'abord FPR inkota niyo imaze kwica abatutsi benshi. Je naragize exercice ndaraba mu gusasanguza impora nkora, ndafise liste y'abantu benshi bacitse ku icumu y'ihonyabwoko ryabaye kandi bari mu mugambwe FPR, mwe kubera batigeze bahuza na politiki ya Kagame n'iya Tito Rutaremara, bahunze abandi baricwa abandi barafungwa kandi benshi n'abatutsi banagwanya urugamba sivyo. Icya kabiri, mbega FPR yari ikunda abatutsi gute nimba bora bibona bigashoboka gute ingene FPR irungika abantu bajya kwica abandi batutsi mu kindi gihugu? Kuko twayibonye muri 2017 barungika abantu bitwa Rede Tabara bakajya kwica abanyamurenge hariya mu Minembwe, mu Bibogobogo, muri mu Kundondo, hariya ku Mutarure, abantu bose bagapfa bagahunga ku gitero cavuye mu Rwanda kikaja gukora n'abamayimayi yo kwa Kabira mu kwica abatutsi. Hama ngo bagaruka uno munsi bavuga bati bafise ngo CNDD-FDD ni ifise ideology yo kwica abatutsi no kubaha abatutsi, bone babakunze. Ico ni cya kabiri. Ugiye kuraba yindi indicateur yerekana yuko mu bisanzwe bora ico bamukoresheje ugashimira Imana Augustin ni n'ikintu cyo kugomba kwimiriya gusuzuguza ubwoko bw'abahutu mu Rwanda. Ke ni imiliyasi bamukoreye kubona Anasiye Colonel umuntu akomeye kurya bakamuzana bakamushira imbere ya kamera hariya bakamuvugisha amajambo nkarya
azi amaborogo y'abahutu bene wabo ingene ameze mugabo batavuga ingorane bafise kubera baca bitwa yuko ari ibigarasha niko baca babita. Donc nibaza yuko ico ni kintu yarakwiye kuraba. Icya gatatu tugende kurabe diplomasi y'igihugu cy'u Rwanda, aba ambassadeur bose presque 100% hari umuntu utarimo. Mu Burundi niko bimeze. Urabye intwara ya ZNDFDD aba ambassadeur b'abatutsi bifeze banganiki n'umuyoboro mugabo genda ugereranye niyo FPR ntagatifu yari karavuga yoyo yaje kubasovera abatutsi ingene bobo bafise ntuzi yo diplomasi yabo bagiye badendeka hejuru umushikiranganje umwe nawene aparama avuga ivyo bamutegetse kujya bategetse bora kujya babitegeka na Maître Evode uho nivyo byavuga mugabo ugasanga raba n'existe abahaye mugene murabe les ambassadeurs b'u Rwanda kwisi yose mu ntorero y'abahutu bari mwene bangana musanga mu bangana camugereranya n'abahano ba ZNDFDD ni benshi